imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi nabo bafashanya mu mabanga y'igihugu atandukanye. Léopold Kabura yarahiye icese nk'umukuru wa Sentare yubahiriza amatungo ya Reta kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 24 Ntwarante umwaka wa 2025 mu nama y'amakoraniro mu Kigobe. Mu ndahiro yiwe yagize ati: jewe imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka, jewe ndarahiye ko nzorangura amabanga y'ubucamanza neza, ko nzoyarangura mu bwigenge no mu kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amategeko agenga igihugu c'u Burundi. Nzobika ibanga ry'ibyavuye mu matora, niyemeje kutazokora ikintu na kimwe ku nyungu zanje kijanye n'ivyo njejwe no kwama ngendera iteka n'ubuntu mu mabanga y'igihugu. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere wa Reta y'u Burundi, icegera c'umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka, umukuru wa Sentare nahinyuzwa, umukuru wa Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, umuhuza w'abarundi, abahoze barongoye igihugu c'u Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi banyecubahiro batandukanye. Léopold Kabura akaba akoreye mu ngata Generoza Kiyago yahora aramutswa iyo Sentare yubahiriza amatungo ya Reta.